shit! Sha, jampeti yaramenyereye amasaha yo kujya kwera. Ahengeye amasaha ageze yo kujya. Haza mbona azanye utuguru bimari ngo arademye no ngaha. No musireka ndamukorere ko kwera. Uko ndazi mukanya agomba ashike. Mani reka nicare gato yafanya narusha. Aba na probleme reka dutere inkuru. Oh shit! Mani wari wapotenda kinyimbe bazo mwishamba. Wapi mani hari utuntu duto turiko turansumbuwa kurwo turamfata. Nikurondera hose mani. Mani wavutse munja. Warugo mbusange ngomba afungure. Abuko we sinzi urafise bahati yo gufungura ndaki. Reka ndabizane dusangire. Oh man, kandi inzara yari yanyishe kweri man. Zana kweri. Sawa reka ngire vuba. Man, nabizane kweri ndabijya kweri. Umuceri n'inyama kweri nabizi. Nukuntu nakumbuye ipirawo. Nisani ndafyeta kweri. Yo man, reka ndagukarabishe kweri man. Banzureke kwanza. Nekumbuza kubifundurura. Nibiki wewe? Man, wojya udasenze reka kwanza dusenge kwanza. Naje ko naje gusenga no bigenda gute? Sawa, reka njenda bisenge. Mana yacu duhezagire, hezagira nivyo kurya, izina ryawe gera, amen. Abantu barase kundi amafaranga yanje kweli. Hariyo Ejide, Emmanuel, Itzahaku, Otike na Zimba. Ne kwikonsomasi goega baje. Ndabaha madeni bashaka kungarura. Madeni je bamfitiye nivyo garuka ngaha. Je ni kuja kwitwara n'ukuri. Jivyo musino byemera. Wani bini bikugira mani? Ibiki ngoze nani jewe? Wambye ngoza ninja kandi wazanya amakaye ndakese kwe. None wowe waramenyere waguri indangaha wanyu no mwana muteka. Wabonye no gukaraba nakarabye kandi wazanya amakaye n'amastiro urabona njenda njamakaye n'amastiro. None nganyene uba watanzirasiyo ko kira musi yose wazimuza gutuneza ngaha. Menga naye wanyu ufise. Man, sha ibyo wankoreye nanje nzobigukorera man. Ubinkorera turambona nza gutuneza wanyu je uyu je musage uramura nje gutunuza wanyu n'icamasa yo gufungura niyo ncyanzi wanyu. Turambona akamenyero kishe inkware ikaraza mu mutego. Sawa. Toka musenzi mengi wanyu n'ujanye